Vreni yicwa n'amadiabeti yicwa no musikare wa vre afira kuri tere rero umunsi rero wahuye hariho ibyo bita accident de travail rero muri accident de travail wawe mu biro vya magic n'umuboga urengere kabaga kanu kwanza uzobona gato mvuye kwanza mu vy'imidi wone pugatanguye ingona nako imbe iguho imbeba mirukera byabaye zoza rero amateko muri magic avuga ati wewe nakuyiga fresh nikuzobuza ko pachera yijya nikuzobuza ko genda yijya star boy nawe umukozi azoyijya ingo mutuzanire juste gahera azoyijya mutuzanire zana kandi karakuze avye karanga muntu umwana ingo fizo arimwo na fizo na fizo tatbi ingo ulikuwa kwepa ingo MB data nafsi umugore ale kwa nyina wakati dramati arazenza 18 ingo batuzaniye arrivage ibayita nouvelle arrivage na kamera bari badodago wabari bari arrivage ngiyi arrivage ingo barakubona Miko neza miko batugatiye barambona. None sibizwe ikorere nyene gaje. Wese jewe. None urimwo. Ahubwo merci petit yawe. Byagenze utumuzane mbyimizi. Ubu rero ibimambu nari ntanze akaro karandi promoter no kwereka kuzana ngaho umunyarwanda namba yitwa Wizi designer. Wizi designer wo mu Rwanda. Uravyumva umukobwa kivya tatuwaje kibandi. Twa Wizi kifite n'amatatuwaje ya Wizi designer. Afite n'amatatuwaje ya Wizi designer. Wizi nitwa naye amiga nizi na inspiration yayikuye. Hey, what's up? Wakunda Magic Channel TV, wakunda Plus 257, wakunda entertainment, wakunda showbiz muri rusange, wakunda BujaNews. BujaNews yasaba kandi kugaruka kandi kubugira kandi bon twari twahebye kidogo mugabo ni twari twabataye mugabo twasuye kandi kugaruka. None turi kumwe kandi na Sisi kandi muri BujaNews. My sister, how are you? I'm fine. Meze neza. Meze ton. Non, ni bon. Ego ni fresh. Meze neza na. Okay. Bon, turi kumwe n'umutumire nguko mwaba mubibona bisi yose twa tundi twenyene turi kumwe n'umutumire uwo nawe se wundi n'umukambwe muri Buja Flavor. Umusaza. Umukambwe nimbwishaje. Okay. Umusaza muri Buja Flavor. Urasundi ni Simbizi Semavumba umunyoni. Bikwaye papa. Safi sana. Meze neza. Je meze fresh. Sana. Ni nyina. Kwa twega. Simbizi Semavumba ashobora kuramutsa kunda Magic Channel TV. Yamusanga. Ari mubirato. Wajuva. Wajuva. Ba. Dondore. Ba, ngendi dondore. Mugabo kunda Magic. Amakunzi ba Magic baranzi imana. Yego bakunzi ba Magic baragira nje ndakubaje ati wo wajuva. Ibintu babijemo gute? Ba ibintu babijemo gute? Unzi mubihe. Ya, kubera ndakuraba isura yawe. Hari amasura adashobora kuza mu bintu byavumwe. Byavumwe. Akademi kwanza kaje gutaka. None nabone muzi kandi sijambe mukoranye kiganiro. Mukoranye nari kabagedere maka karambaza ibindi. Ngaho uzanye ibintu by'imiziki. Mu miziki nayo tuzi yuko abakobwa baje mu miziki babatera inda. Akademi kazotwara inda negashika simbizi. Ubikazanyemwo nguyu. Bikazanyemwo. Nijye namoya akazi. Mbwira umukobwa ataravyara mu bari mu muziki. Minushe yashiyahunga. Yarabonye ingona itabye kumusatira. Ibingona rero nibigesera n'ibingona. Nije gitwa wavunga. Hari umugaruta hari l'arme du crocodile. Kiba kiri calme gutyo. Umengo ni giti. Urenganye guza. Kale namagufa nibatora kibira vyose. Kivuga cyagufasha. Rero Kaminushe kayabonye ati yatangiye kugenda na ba biface asanga Simbizi akatuvuga byatuza. Umuziki bifase umunyamuziki. Bifase umuziki. Wega duha. Bifase okay tuvuga umuziki utavuze biface. Okay.
tuvuga Oya, umuziki muvuge, uvuga umuziki utavuze bifesi Oya. okay minushe no asanga minushe bifesi na bera okay kazi mu vyemeje nivyo nyene serbi no bifesi ko atagiye aba bifesi rero kwa ni wari wabagira bifesi yabaye ingona umviriza ingona wisanze mu mazi ahiryamye ubona yihonyora ko goki atagahunda ifise yo kukurya mugabo gusa yifitiye inzara yayo krokodile Gustave yarava muri Tanganyika ivisi inzara ikagusanga ku isi Cyakurya. rero gesho ugenda n'amafoto barago bivuza afisa kaduga peut-être na kalifti ki changi mu bana mu kayitime yakudeba umusuwe n'ingona yacho Nagwiha. Waru vuga yabaye Muga simbizi yo kurabesh nari makabatu bose. wana ipense ariyo kiyagboraga ipense ikozwe su forme y'ingona ibirashika akantu gato nyene wabuze ingene ugacunga uzanye pense bwo ugakwega kari sanse gukatagura ibintu urabibona rero iriya deux fois kubera buya hari gintare tarari inzara intare fumiga imbeba muziki zo ni wewe uko turavuga wewe hari umuzi wo kumugendana ni imisore muko muratwenga gutya akarabukarikira surire muzo uzogeza gukirama cyangwa ngaho nyene mu gasijyo kanyu ngaho amazi akavura kabagwemo temperature iduge Tuje ku kazi. Yego akazi. Yego nta bindi bireze. umugabo yicwa n'ivyakora umusirikare ntapfira kunoze ku rugamba amasasi umusirikare wa vrai yicwa n'amadiabeti yicwa n'ubuntu bw'ubugwano umusirikare wa vrai apfira kuri tere rero umunsi rero wahuye hariho ibyo bita accident de travail rero muri accident de travail ziwawe mu biro vya magic n'umuboga urangene kabaga kanu kwanza uzora gatumvuye kwanza mu vy'imidi wone pugatanguye ingona nako imbe iguha imbeba imiruke yaravyabaye ego nuko bimeze azabizi muzana bizi okay utayiriye tuzoyirya iwawe n'umukorege twebwe dusangiye akazi dukorana nta bihano bizodufata wowe urashobora kuvuga uti wo mu kazi urazi ubuzi za banko buzanya bwati mukorana ngaha murongorana mugabo je nivire muri Interbank gacenza tugahura n'akademu muri banko bunije nasoroye nafashe credit no munsi nje ndayavise ndagaturitsa gatwaye indambaya fresh bazoza n'abandi muri babandi bazoza rero amategeko muri magic avuga ati wewe nakuyiga fresh nikuzobuza ko pachera yijya nikuzobuza ko genda yijya star boy nawe umukozi azoyijya ingo mutuzanire juste gahera azoyijya mutuzanire zana kandi karakuze avye karanga muntu umwana ingo fizo arimwo na fizo na fizo tatbi ingo ulikuwa kwepa ingo MB data nafsi umugore ale kwa nyina wakati dramati arajenza 18 ingo batuzaniye arrivage ibayita nouvelle arrivage n'aba cameraman badodago wabari bari arrivage ngiyi arrivage ingo barakubona neza miko batugatiye barambona none sibizi ikorere nyene gaje wese jewe none urimo ahubwo merci petit yawe zagenze utumuzane mu by'imiziki arrivage bayita nyukama kera nasibo twakuriye hariya muri 25 za mukono hari ndayashasha batwadiga twese message wasanga batuzani bukete ati Nicole yaje atebana abaheje gutamba za bubanza kaza kuparika kwa mukono umuziki nuva ariva miserika bagateye inda sarije yaravyara umuzungu yavyaye bande baravyaye nabanza deziye ingo bakubone inde mbibya nuze yavyaranye nande ozi umwana wa mbere tuzi muga akora mu miki n'umuntu mu DJ mu biki mu muziki yego rero mu muziki
sawa sawa Bakunda Magic Channel turi kumwe Simbizi se bavumba umunyoni Simbizi tubwiye kandi amazina yawe kwanza je ndi Maniragaba Maniragaba niryo zina ryawe Simbizi twagiye Simbizi ni sokuru Simbizi wa Semavumba muhenyanga najugumba nyagasobozi ngarukiriza ngaho tuzado imyaka yako bakunda Magic Channel reka tuhere kwanza ku ndirimbo ya mbere yandi ya Berry Music imwe yaririmba Try Me baby try me my surely try me my surely try me nikubali basi try me narayibonye narayibonye iyo ndirimbo ya Berry Music ni indirimbo imeze neza Simbizi kubwawe indirimbo narayumvirije neza cyane musani yangiye yangiye mu nukakanda kubesha mugomba sinayifatira umwanya commentaire rero ku indirimbo ya Berry Music try me ya Berry Music narayibonye reka kukurandabira bibyawe magic wewe je ndirimbo mushaka ndibaza no emission yanyu umuntu abafra nta faking ego je indirimbo ya Berry narayibonye simwe rimbira akademu patata nudu ahantu mengo quelque part ari mu cyumba narayibonye nukuri ngandese kubesha sindayifatira umwanya ngo ngabutunga yaririmbye biki kandi iryo sikosa giwanje ni giwiwe kubera kari giwiwe ikosa riba ari giwiwe parce que ari abantu mu bisanzwe ukeneye kuririmbira abarundi sivyo nisho management ibereyeho Berry Music indirimbo riri you try me when ndayifata nk'indirimbo ya dramatic madame namwe ukeneye kuturirimbira twebwe akantu katuzamo nta nguvu nyinshi nkwiye gushiramo kugira ico kintu indirimbo ndayimenya link nayibonye ndagukurikirana nayiravye mugabo kugira ingume muja urana nk'umuntu mufate n'importe où tabajeti ibisusu urayizi nayozi ufu basumenya harakantu runaka kakugumamwe rero iyo ni kosa ama management abari msenje bari bafise ama management nico kintu nyamukuru bakwiye kugira guharanira uravyumva franchement indirimbo yiwe ndayizi ntayonzi mugabo narayirazi views yanje iri kuri YouTube yiwanje apana une seule fois kenshi uravyumva kandi kosa sigi wanje kosa ni rya Berry gute dusigurire neza ingene ari rya il faut d'abord kumenya ati abarundi bakeneye kumva iki fan base y'abarundi ikeneye kumva iki wavuga meno wacu kugira ikintu ucumvirize kigume mu mitima y'abantu nuko umaze kumenya ati abarundi bakeneye iki abarundi yimvye yacu rero bava gusohora batabazije kugurumva namufise umu manager sivyo umu manager icajejwe nukuja mu banyagihugu akagenda gauche droite akamenya ati pour le moment umurimvyi wacu twamenye kuri Melana turamumenya kuri Angelina sivyo yaguma turirimbira amazina y'abantu tudazi ubagaca hindura agiye ino sivyo sawa even nawe aba yahinduye eske management yiwe niba yamubwiye ati gendari cyangwa ni wenyene ni wowe nyene aba yica yumvise inspiration kandi ndirimba ibintu hemezo ko nabujye umuririmbyi ari professional arabaza ugutwikwiye baragenda bakamenya ati ebana burya muri circulation hakenewe ibi cyangwa muri circulation pour le moment naho ibiwo bisora hari ibibazo by'abantu ariko arigira muri Serbie cyangwa iyo ndirimbo yawe ntibiyo byibagiza pour le moment bafise ibindi hari information iri important iri consommable pour le moment we fan base wawe ntivyo ukunda ariko kino gipasa tazo ndirimbo yiwe mimi ndayizi wawe ko nayiravye nombaza rimwe ntavyo nzi Iko wana Berry Music. Mabo jeje nga ico kibazo je nahikwishwe numbaza ico nanegwe cyane nagusigurira le problème ahi. Problème ahi. Mbego ushaka kubona problème kemugo bwati hari ivyo mbona basati Nani sinari kubwiye ivyo ubona ni bya birenge ivyo. Nenda kubwiye ati yari kugenda akabaza ati abanyagihugu bakeneye kumva iki hama ibasohora ivyo bakeneye kumva. Umba yasohindire yazare tuyihu mwanya ntiharagera yuko ituzamo ntiraje mu bantu basikana garukirize ngabo. Nayo turamenye. Okay, yo kubita shonga akayirimbira imbere y'abantu wowe kwitabira. Bayirimba gute?
twokwitabira Ayirimba gute? twe turayizi Uri si? Ayirimba gute? Ayirimba gute? Try. Try me, try. Mombe. Scott urayizi? kubali basi Oya, twe tureba kuba aba hypocrite, aba bayumvirije ko bazi ko afise emission. sanga No. Iyo ndagufata ntaco nubu ejo mu gatondo je ndagufata indirimbiro zoba wayibagiye. Nuko no munsi ugomba ari ko je nagufashe naje ngafise amayigotere mu gutwi. Wayishize muri boucle iri repetitif kugira umenye n'utuntu dukeye. Bakunda Magic Channel TV genda murabe indirimbo ya Berry Music. Bagende bayirabe kugira ibajemwo mbwa twebwe nire atuzamwe. Kandi si black. Genda murabe indirimbo ya Berry Music. Angelina. Angelina tayizi. Melana yo hosiriyo me try me yaruze Chance ndiko ni kubera ko ikiri shasha. mbo indirimbo yashaya inshahe mugabo Niratuzamo. Nonyengi izotebazamwo. izotuzamwe wewe n'umujere wawe. Bakunda Magic Channel TV genda murabe indirimbo ya Berry Music kuri channel ya YouTube ya Berry Music. Ni Berry Music official. Ni Berry Music official genda muri subscribe murabe indirimbo yiwe. Iraryoshe indirimbo imeze neza, ifite video nziza, ifite quality ya bien. Reka tugende. Sige munzira wino tujane muira unanifanya nile Yo, tiyama. Mwana. Fata milele. Kashobora kujya hiti. Kazi imisi nibere ibintu byanje bingora mu mutwe byo kuri amadeni. Imeze neza genda rero muyirabe reka tuve kwa Berry Music dusimbire kwa Bface on the floor. Aho zobunyishe nuko Bface on the floor nambije kibazo indirimbo iryoshye cyane yasohanye n'umunyarwanda indirimbo yitwa ndakwikunda kibazo no kimbaza ndakikubaza sawa indirimbo ya Bface on the floor ndakwikundira sisi indirimbo ya Bface on the floor ndakwikundi Ndimba Bface vraiment iraryoshe cyane gusa bavuga ati nta nyambo gitabura gahonzi gusa irafise sinzi ko novuga ngo ni defo canke iki hariho urayibona indirimbo nabonye wayibonye ko nayira ndarabe ni ntibaze je sindi njyaga ndayiramukiga vuga iyi ni muzakubwira bari wale itwa gute hari Ndeke mvuge basi indirimbo ya Bface vraiment iraryoshe gusa ntigeze njo gutrending ahubwo ngo mwiri wanyu ni trending indirimbo Bface iriko cyane kuri TikTok iriko cyane kuri TikTok uravye YouTube vraiment il fait 180 000 vues il y a 3 semaines. Reka ndabwira ikintu kimwe wewe mwene wacu basi mwe ni muza muroga abantu man peje mubirinze mubiranze ngahamwe ibintu byanyu ndakunda abantu kugiza abantu kuri mwe muraroga abantu urabona dernièrement aruwo umupromoter yitwa Landry Promoter yatuzaniye ngaho umunyarwanda kazi tutazi umva twebwe twaramwizerandi turamwizera abo umwana wacu umurundi wacu mu Kamenge turamwemera turamukurikira kuri waka Top TV abo wacu mugara mu kuduhemba agacagenda gufata abanyarwanda bafise ma statistique yawo yo mu Rwanda y'abanyarwanda ba agaza kwempoza abo bantu agaca bazana ngaha urazi ko ushobora kuba ufise 2 millions de vues ata murundi numwe yakoravye kandago example ari muri mikazi yitwa Eritina arafite indirimbo bifise plus de 1 million de vues mugano kubaza iyo ndirimbo ntayuzi indirimbo ukwirukize 1 million de vues nga lo minimum iyo ndirimbo abarundi bose bamaze kuyumva kwe abayatirizateur ba YouTube mu Burundi ntibanashika na 300,000 personnes mu gihugu cyose c'est-à-dire urinzi uronga 1 million de vues nuko lo minimum la majorité y'abakoresha iyo platform bose barakuravye ubu rero ibimamvu nari nanze akaro karandi promoter nuko bakuduzana ngaho umunyarwanda namba yitwa Wizi Designer
wizi designer wo mu Rwanda uravyumva umukobwa kivya tatuwaje kibandi twa wizi kifite na tatuwaje ya wizi designer wizi afite na tatuwaje ya wizi designer wizi nitwa naye amiga nizi na inspiration yayikuye sasa rero impamvu uri kuravuga kuri amastatistike y'indirimbo ya Bface uvuze ma TikTok ese abarundi bakoresha TikTok ngane bangana ndetse abandi bakoma mu ma challenge bari babaye babaye wakurikira TikTok na yahe none narufise nga TikTok none urufise mu telefone biri nakubwira ikintu kimwe rero tureke kuroga abarundi naba mukeneye gukora ikiganiro cy'ibintu gira abarundi muze mukorera ku biharuro by'abarundi uravyumva apara ikintu ngo cyariye hiti kuri TikTok namba kibashari abarundi bakora gikore nega n'abarundi bakora challenge hari abarundi nga bariye hiti kuri Instagram twe tutazi je murangenda kuraba kuri Twitter nkabona umuntu afise ababone ibihumbi 100 meme isi mu yubi c'est la première fois ndamubonye abarundi bakoresha Facebook yumbwira yuko afise ama challenge menshi kuri Facebook abaraye kuvuga ati umuntu ni nyina uravuga mwene wacu ndavuga ati uyu muntu ni nyina mugabo nambara ya ma TikTok nambara ya ma Instagram nambara ya ma Twitter marake cyo kintu mu Burundi nikirafata cyo tukare kuroga abarundi ngo umuntu ngo ararenze ngo arakaze ngo nuwa mbere mugiye atari mu mitima y'abarundi bari ku butaka bw'u Burundi iyo ndirimbo ya Bface no munyarwanda kazi no kuruka imana nta numwe ayizi kandi iyo si blague si mbeshe uri si ibintu kuravuga uyizi wewe waje ku kiganiro indirimbo za Bface afite turakora kora muhe mikro Bface kuri stage nga just ndingaye nuzoze ngo nze kubeshera abantu nambe aya mavios ubona 180 combien mille n'abanyarwanda kweli je wabonye ndimo ndakora kizindi za Bface nimo lazima upate views reka nungoreka yagwaye gituriye mu Nyarwanda umeze nka randi tumata mu Nyarwanda nga bigabye kwa Bface d'abord abana ko ndi yabone wayibonye yabone katuje cyo kuma video abize ko maze kuziraba urabona nki ubunyene iyi platform narabye ni musazi iyi wana ya nyuma stand up urako narabye yose nta kimwe ntaraba uravyo ikinigi kiresa nizo era zamuko ikintu kimwe ku kindi rusi iki byose manabirabye kweri iki ukazobora muri ano ma views ifite 260 combien mille ya kimwe ku kindi ya Bface na Nuze urabona ko views yanje irimo yego urabona ko views zibirimo indirimbo ubona yuko views yanje atayirimo uravyumva ukazobona indirimbo views yanje sinayishizeko manake iyo ndirimbo twebwe abene twe batwita abene gihugu niko batwitwe nayo tubuzi kandi indirimbo itazwi n'abene gihugu nuza turi benshi none rega gira ku umugiya kanto niyo umunyarwanda ukaze nimba babagumana jakomere ngarandi promotion ya Bface indirimbo ya Bface nandi ya Bface ari sano twanse kuyiraba kubera randi atuzana umunyarwanda nga yagira zaje munyarwanda none nane mu nyuma umugwa mubazana kubera iki twebwe twari wabo hari show murundi aragenda gukora mu Rwanda nakidume barazikora ntibamwugari ntibamushiriye amatara n'amazi kuwenje gituma utabaraba twarabiriki bo baraturaba kandi badukeneye twe tukume tubazana tubana amakorabo mugiye natwebwe nakidume baraje barugaye natwe twugaye umva kumori Nagufana urafana wowe ni sawe uramusi randi promoter mwe mugomba tukume turaba wabiko ndi ntike ndayira mwebwe ofeti mwe dufite reka tujye kureba ko Bface tujye kureba ko ibyo munyarwanda okay bitanguruko urayiraba kwera Bface aba mu nyuma baca bazana ujya mu DM randi promoter niwe tuvise promoter Rwanda randi promoter atagenda kumuzana kandi numva nuwi wacu randi nitwe mugwanya tugenda kumushigike tugende we n'umwana w'u Burundi afina inzara kandi yarose twabyo abo rero baguma batuzanira abo bantu je sinzo biraba nuko kwimane je ndi umunyarwanda ndabisubiyemo no nga ariko uwo basura fse artiste wo muntu ntabwo ko sindabaraba ego basi iko shaka simbizi nta muririmbyi w'umunyamahanga kurikirana witwe je ndi umunyarwanda shaka kuvuga ati arose collabo nundi muntu hanze rega ko bari kwakuriza collabo bari kwafasha kubabuja kwagushinga kugira amenyekane ego amenyekane ari ya mu gihugu cyabo bamenye bandi bamenyekana hama bazo batuma nakidumu yamenyekana barugaye wowe uwo Bface azusumba kidumu bugaye umviriza twe tuba direct washa kidumu mu Rwanda hari nko muhira
buri gihe yagenda concert ore nkaza concert zo baragira nga muri arena zambare abanyarwanda baramura wambwaho bafashe ibigufuri bimwe hari amagufuri zimwe bashira oya uramaze kubona ajya muri banke ajya bayita gute bijya haya bika mahera kiya kibox bachita gute coffre fort bafashe coffre fort kidumu mu Rwanda bafashe coffre fort niyo bugaje kubugari bwiwe bafashe ibitipe byahora bimuhereza ibiraka asama kanda kwe bagize kwara kadasa ziba usubire kumuzana ngako ariko ntuburi kwabishirikare ko umurundi ashaka kuja kwa nimba bashaka nimba bifese no musa kwana ofe turumva ubu abaririmbye bacu bariko barakorera promotion imbere baguru bitahuye kuri randi promoter ari promoter w'abanyarwanda kuza ngaha urera abasari bacu bariko bagenda gukorera promotion abaririmbye yo mu Rwanda kugira abazana n'aba promo umva abaririmbyi bahindutse aba promoter b'abaririmbyi bo mu Rwanda c'est-à-dire umuririmbyi mu Burundi aragenda gakorana collab n'umuririmbyi mu Rwanda kugira umuririmbyi mu Rwanda azoze gukora concert ku butaka bw'u Burundi uko ari comprendre c'est-à-dire quoi tere yo mu Rwanda yabo yaraheze kugagwa barahejeje akarere haruba kugira ati bisi yaruzuye mu Rwanda ubu rero bari kubaragura cyo bita kwagura imbibe mu bisanzwe Burundi ni Serbia y'abanyarwanda David Petit Frere je ndasama n'umunyarwanda kujya abarundi dufise ahantu bita muri Serbia tuja Petit Frere yandikiye ati ngo ubu Burundi yakise Serbia y'u Rwanda umunyarwanda nagenda muri Serbia oya kandi ro frambunga umunyarwanda aza gutora amarundi nga kandi abifashwa n'abaki n'abarundi bara nabo nyene ba bifesi bagenda kwipendekeza ku butivi bwo mu Rwanda kandi nibo barondera bakagenda ngabakigarisha ariko no bifesi racavuga umengo yaravuga ibintu bikomeye nta diri bifesi nta diri bazoguha itike uzogirira bashaye bazagiye kwikomeza rero ngo babone ko ndi kwa tukiri mu Rwanda arundi muririmbyi aruka gusohora indirimbo n'umuririmbyi wo mu Rwanda D1 aruka gusohora indirimbo na Social Mula ukaririmba na Social Mula body kugira bayikorane Social Mula yari yaje mu biki yaje gutora iki agasente frambu sente n'amafaranga y'abandi amarundi bayita frambu yaraje gutora amafaranga ya Republika amafaranga yande ya Republika none yaje gutora amafaranga yakoreye rero D1 rero yaramukomeje n'ubundi azogaruka gutora yandi nibirike bazengo D1 ngo Social Mula ngo azubwira kabanga ngo niko se muvandimwe D1 ubu aka karirimbo twakoranye gafite hiti ubu ingo nawe utore kuri kaunga mu Rwanda bajya kaunga ariko umva simbizi ngwazo mu gahunga y'abanyarwanda ukuntu urayivuga ariko basi uraba ikintu kimwe urasha unahoja none simbizi ushaka bagume ngaha nyene simbizi ikintu kimwe naho ndakunda muzika arabumva nakubiza indirimbo za zogateyina Shamura diwa n'umupromoteur wa Shamura viravyemeye gweka umupromoteur wiwe none gasa ko diwa natazura mu bugari mu Rwanda mugaso Shamura azoboronga aha yo azogaruka Randi azobamaga Randi promoteur turamuvise twaramuhaye promoteur umutananirwa azomuhamaga umviriza wema ntibakuroge wowe baraje ngaha turagukunda ntidushaka ko ibyo bazokonona baguhenda ngurumva ngo by'umuziki ngo ntabyo uzi ngo ndabigusigurira muhira kurumva ngo wowe ngo ndabigusigurira ku telefone ngo ntabyo utahura urabona ngo hari ibintu ngo vy'amado vy'amafa ibintu birebire we namukeneye ku bintu bya avansa bien fata yuko atabugari umunyarwanda azopfa haye muri ibyo Burundi muri ico gihe uzoborose kode aho ntucakure gosha dwaye babikorera iki hoho nimba wowe wifata nk'uko iki babikora abarundi baza kuri ni system yo kwiyugara kandi ivyo hoye ntivyavuye ni bibi no umviriza ni system yabonyene bararaba d'abord kugira bagure ubutaka iyo aba basi mu Burundi terrain yiwacu yo iri standard sivyo uno munsi muri imvyo y'umurundi
dabonga nta soko ahabwa ariyo mpamvu na Diwa yarimvye yuko afise ubwoba ibyo Diwa yaririmbye buri muri ya ndirimbo nyene arakora amahiti mugabo igitera muragira iki ntasharonka Ivyo bitanguye inyuma yaho irya ndirimbo atarasho irya ndirimbo nawe hari impamvu rero byashe bitanga kwera byavuye kujya ndirimbo rero kandi bijya igende bugira isohore ubika ko Fizo yatanguye gupostinga ati bigenda gutu uyu mwana ntabaronka ubugari na Fizo atansi baramufungiye irobine nga bamufungiye irobine navyo sa irobine gute kuva mwaka wa 2019 Fizo nta concert idateguwe na Bantu Boy yarakora Prarudini kimutumako kubera ko Fizo muri 2019 yarahagaze niho narindi aravuga ati akanagasuzugura ge Diamond amuhereza miliyoni 100 bo babaye amafaranga yinica ntikize ko yangana kose mbo uko yangana yari amafaranga akwiriye ku muziki ku munyamuziki w'u Burundi mugabo cyabona umunyamuziki w'u Burundi atanga vibe ko ujya munyamahanga ntacu yaje kongereza muri concert yabo ingora dufise mentalite mbi yo kumva yuko ngurumva ngo babaye muri business yabakeneye umuntu ngo abungura tima yako yaje ngane twabihombeje sivyo bocha bitwaza ngo ingivyo twabona eske iyo baturondera twebwe abamesha ntibari kunguka do plus Fizo yarahagaze aravuga ati jewe akanagasuzugura kuva ico gihe nta diri ariko arahabwa niyo mpamvu uzomubona gusa muri festival ya de l'independance ya itegurwa na Bantu Boy Fizo araheruka gukora show hehe y'aba diaspora yavuze gute ari kuri podium nawe ntiyabahari yarabahari ibintu amafere y'inica nikize rero twacane nayo sivyo turondera ubugari buzima ubwo bugari buzima rero ugira bukunde nuko d'abord twogira d'abord confidence yiwacu urabyumva tubaze ko tugire confidence yiwacu aba artiste bacu bagire confidence sivyo n'abanyarwanda iwabo naho bavogera baramaze kwiyubaka ku buryo aba artiste baho tere yaho barayifise amasho yabo nushobora gukora show y'abatabarimo kandi babahembye neza sivyo pour le moment rero bari satisfait wabo bariko baragura imbibi babonye yuko ahantu honyene ho borohera d'abord ni mu Burundi ko tuvuga ururimi rumwe urabyumva meno haje tuvuga ururimi rumwe niyo mpamvu rero bariko baraza ngaha abarimvyi bacu tubahenda ngo barakomeye ngo nibihange kuko ngo n'amakolabo naco bariko barinjiza tukaya tubahendesha abanyamahanga bakomeye iwabo bipanze neza iwabo twebwe abo ngaha baraye n'inzara ujya iwabo hariya iko bien na bana ndege iko na gari iko na kila kitu iko bien abayeho neza tukatwumvise yuko uyu iwacu bangana n'ujya oruyunga ntaripanga kugira dabo abe satisfait mu gihugu hama asohoke abanyarwanda namba ariko baraza vyarakwiye ivyabo biko bien uravyumva kwabo bako bien ndumana bako banatoka uravyumva ni wa mwana yamaze gukora gacyasora akaboko bariko arasora era akaboko atuni sawa yego tugiye ku ndirimbo zero gusohoka za sapri zibiri hariho ishari na monamu hari umukato nibizimana Babakar Kano Musadbi aheruka gusora indirimbo zibiri icarimwe ziri muri album yiwe mugabo izo zibiri nizo yatanguye ego izo zibiri nizo yashimye gusohora kwanza kugira abe novuga ko ari avangu izo yatanguye gusohora ishari hamwe na monamu kubwa wese imbizo sema vuba izo ndirimbo narazumvirije vema indirimbo watuvuga indirimbo n'ubiza ari sawa production zimeze pozo sifite qualité neza ufite sadbi bigize exprès kurumva akaririmbo kamwe yagakoze ki old school umba yagovye gukora twa turimbo twamuso zanzoge ndi wanyu zazimo bibo bose bwa kera yakora neza so yagombye kugira iga systeme yo gusura old school na new school uravyumva arazi iyo yavuye kandi arazi yari karaje yagomba kumvisha ati navuye ino kandi ufite burya n'uburimbo budapfa burya izi ndirimbo dufate nka iga ishari na karimbo ki uravye n'ingene karirimbye niki n'indirimbo naho uzoyumviriza inyuma y'imyaka 40 ingahe na karimbo hari indirimbo zamaho idapfa uravyumva burya bu new school ntabwo n'uburirimbi bujana n'igihe nk'ubu ngari sino nabwize ari indirimbo za lolilo moto ubwo ntabyo umva ati nibirimbo nicuzi n'ivyarivyo
urabyumva mugabo ari we reka kwica bene wanyu reka nakaringo kamaho hari ubustire bw'ibyaduka urabyumva nta munsi igeze kubuma aba prakata tumba biririmba urabe ko ari cyo vamo hari ibyaduka bibaho bikagenda rero dasizwa numva nambavuga ati reka nsore akaward school mwino album nakaririmba ati namenyekanye muri ino nzira reka ndirimba karirimbo kamwe gashobora kwamaho peut-être no munsi bariko barayikritika nabatazi umuziki wamaho ubwo ivyo ni vya kera zacyanco turacyazo bashobora kuvuga ko ibintu byishobora kumavuga ati izo ndirimbo za Safi iki ntibyamenyekanye cyane ntariko barazivuza ntariko bagira iki bamwe ati ntiziryoshe abandi ngo oya kamona mu karagira kamona mu baza ngo ndakuririmba baza kutoma katoguha tuyagisha iby'imiziki cyane karyoshe aba ishari bwa buririmbo nyene bw'abantu bagira amashami y'indimi zo kwama wowe ishari zo kwamaho ishari ni namatopic yamaho abantu b'amashari baziko tuvise ishari nkanda kunyo ukora mwenyu nayo wayiberewe nambari biberewe abaguma bandingira amali abakozi ba Magic Channel TV turavuye kwa Sadbe abanye mugende kumwumviriza baje kumwumva gusa indirimbo ziryoshye cyane mugende subscribe kandi ku ndirimbo za Sadbe kandi uno munsi yakwijije 4 millions de views ku ndirimbo yiwe Beautiful amateka yego yakwijije yavise niwe muririmbyi yambaye mu Burundi afise ama views nkaho onye ndabeshe kasi niwe nta wundi aranka miliyoni zine kuri video imwe reka tugende ku yindi ndirimbo yasohotse muri indwi nyene indirimbo ya Natasha iyo nayo nzi vraiment nabambe womba ati yaririmbye na gute narabonye gusa namba ari ubiyorewe nawe uri kurabaza ingene yitwa waleti wala mukurikirana Natasha n'umuntu wa mbere ndamukurikirana Natasha wambe n'umufana yo wambe nta mufana Natasha nta mufana afise nka je gasimbizi gusa ndrembe nayo nzi n'ukuri kw'Imana nayo nzi gusa n'indimi video nziza FCK niyo ndabona para niyo ndabona ndamufana narakanze na followers right warakanze iki followers Natasha cyera ni manda daje hamwe no baraba Natasha raba Natasha Burundi ma video yiwe isa neza mana subscribe ndafyonda utayizi bigeze kuri 74000 views walete yitwa walete twe twabitoye walete were urabona ko atandara muna ifyondega kumba kumwegera nawe ntabiraraba nayiravye shaka urasumye ndabe ndimo Natasha kweli walete nanoma aya nawe mugende kumuraba Natasha indirimbo yigeze ku ma views menshi tuko turatera imbere ku ma views abantu sani bo Natasha cyo ndamukundira arashiramo imitayi arashiramo imitayi mu bikorwa byewe ari umuntu aba yafise mugabo akayabanira mugabo Natasha vraiment arabizi neza yuko ubuzima bwe ari umuziki uravyumva niyo mpamvu uravye nk'ino video yiwe mama yanga amameganje batayatwaye votre méga déjà expiré abarimvyi benshi arabarimvyi afise des opportunités mugabo batazikamisha batazivyaza umusaruro mugabo Natasha umuravye umuntu arashiramwo imitayi ikwiye mu bikorwa vyiwe yego nje ndamukundira sana reka dusumira ku by'amasho agiye kuba twarumvise cyane twumvise yuko be face on the floor mu Dubai yo ivyo vini atabizi ari umuntu atabizi ivyo by'i Dubai aba double J baragi Dubai mo reka baragi Dubai baragi bon ya be face on the floor zo 27 azoye kubona Pablo Tiken
donc basohoye indirimbo na Bface Baiso urazi ikintu kimwe bakwiye gutahura je narageje kubaza wari watwaye Loriro bwa mbere yari umunyarwanda ubona yuko ibi bintu bije kubigiye kuba ari uko Loriro atanguye kugenda sindamenya watumye ko Bface nke watumye ko Double J muga ofete mu bindi bihugu vyose ayandi ma community ya matumako ni ngibi bya kigingi yagiye muri Europe saba Europe yamutumyeko ni communauté y'abarundi bari organiza bagatuma ku artiste je iyo apena ndamaze imyaka irenga je ndibaze mu bintu bya Merveille tumivuga ati mfate mikumvuge nari mfise iyo rêve ravyo so urana ko arabanya umuntu yigeze kubigerageza se niyo ndoto ari mutwa iko wewe mwari bwawe bari bwa ego iko mitse gakani kare bwaje arovuga iko we nawe utabe amuzi iko aruna baramuzi wewe aruna ba yarafise Double J Emerson bari mu management aruna muzi aruna muzi aho twabaye ndobo urumva rero iko yarafise iyo project yo kuzara yigeze gutwara yo ya n'umuntu wa mbere mugabo abari harabo turekanye n'amageneration yabayeho kera bacanco kera umuziki ukiri umuziki bacanco baragenda guserukira Burundi hanze barageza Europe za Hollande zande kubera ico gihe bari mu minwe ya leta kuva umuziki ugiye mu minwe yabikorera utwabo ubu abasani bamaze kuza kubera ava production yabera kuri mise ajya kuri departement no wari studio no baririmbira no bagira ama recording mugamba masije maze kuba menshi abarimbyi barashira benshi sivyo bamaze kuba benshi rero mba leta ntiyashobora kuba control umuntu wese kivyaki ikindi gihe abarimbyi kuva ico bumva ko bavaye ko ari leta yari batwara abarimbyi basubiye gusohoka batwawe na leta mu 2012 muri kuri 50 bayoya T-Max Benande baragiye mu Bubirigi kuri 50 batwawe n'igihugu urabyumva kuva ico gihe akuna tena muririmbye amaze kugenda agiye gusorukira igihugu mu asohotse kubwera umuziki bisubiye kuba ubu yumva ko muri monde entertainment ba kigingi yaragiye mu Bubirigi agiye gukorayo ikirori Fizo ntuzi byitiranya Fizo yarabaye mu Faransa yigeze kuba no mu Faransa akazi bya Fizo je ndakubwiye wowe ndakubwiye abagiye ndakubwiye wavuye ngana umuziki Nesa binayivuze muri ya live yibati ari abantu bahawe n'intuze none wawe n'intuze nyosha witati ngo n'intuze n'umuziki baloliro ko baragenda Bero habwo turakeneye randi promoter turakeneye utoreze ngene urazi ko yabaye buraya imyaka hafi 10 akajagari ntituramenya Fizo yarabaye yo muga baranza kagenda Fizo bajwa kuba baramukubise 24 cyangwa baramujire makano muri nukuri si blague umve ndakubwiye rero imyaka hafi 8 rero ashoko yagiye nka 2006 2007 yatashe nga muri 2011 2012 rero yatashe 2012 amaze nka 5 plus de 5 ans muri Europe kumenya icatumye agaruka na visa niyo ashobora kuba baramubonye n'imbere ya ambassade ni 100 metres baramushapi amarazere urayaje amarazere ni bwa butara kamurika nka uri ngaka kamurika no yuragiye imbere ya ambassade yuragiye imbere ya ambassade lampe laser azi yuko passport diplomatique ni bayimuha jamuha visa aramaze kumufotora abazungu afite systeme we ndagufotora byaheze ni laser hajya wegera ambassade baraza sirene Etigari Ogoza Magic Channel TV ndagwa Simbizi asema boom Simbizi ndagwa Simbizi asema bomba ngiye ko uzojibura yakuvugirize sirene ugiye kuri ambassade Shamesha bamaze kugenda hari mbita kudi twababwiye indirimbo zasohotse muri iyi ndwi turababwira zasohotse muri iyi ndwi mu yindi ndwi no munsi twazibabwiye twabwiye amashusho agiye kuba
abaririmbyi bose ukababwiye bashobora kugenda ukanda subscribe ku ma accounts yabo ya YouTube kugira mu bateze imbere natwe bwe muri Magic Channel TV bashobora gukanda subscribe kuri account yacu ya YouTube simbizi wasete abantu bo gukura hehe munagukeneye yarabera haye uko wandose ndi kudo Jeko nigore ushaka abandoni uko bari bamuduka kaze yaba pete natumye igabora abanza kuyisomako iboya yaba pete nawenzi wambiye witwanye vugire ngaye ngoma wewe wavuze gute ibyo bintu abantu bari Basanga igandiro cya nyuma no mujamana urafyina wewe chiwa barajiwanje sawa Simbizi wakoze cyane gose mwakoze mwebwe wakoze cyane kwitaba ubutumire bwacu bakazomfunga uzozigemurira abana yego asabana banga we petit magic we ndabivuga kagira umuntu azomfunga uzabana bangahe ivyo ni indi emission bana hezi kigo ntwaje naje kubasezera yari tegagezwe kuri ndi gusa kubana nawe we ngaho mu kiganiro safi sana sisi nawe jari teka kubana nawe mu kiganiro sisi ngimpanura nagwa yumvise ugende avec sagesse kwera azoza ibintu biguhende ngurabona bakunda Magic Channel TV mwakoze cyane kuba mwaturavye kuba mwatwumvirije genda muge subscribe like na share kuri na comment mbi canke nziza zose ziratwubaka donc nazo nyene mu muzigire kuko nzo ziduha ingufu zo kubandanya mwakoze cyane kandi gusoka kandi kudukurikirana murakoze